CBDHVK twakiranye umubabaro mwinshi cyane urupfu rw'umwe mu barundi bahungiye muri Uganda Alexis Nimubona, urupfu rwaje rukurikira izindi mpfu zibabaje zitangaje z'abantu 11 kandi nta makuru nta matohoza nta buzima bw'uko bapfuye bigeze bumenyekana. Muri CBDHVK n'uyu mwanya dufashe umwanya wo guhoza umuryango wa Alexis Nimubona n'abarundi bose bahungiye mu gihugu ca Uganda. Ariko kandi muri CBDHVK turateye ivyatsi ubu bwicanyi buteye isoni butagira n'insobanuro bw'abarundi mbere busa naho bwabaye akamenyero, kubera imbere ya Alexis Nimubona twari tumaze kuvuga abandi 11 bishwe mu buryo busa n'ubwo. Birababaje cyane ko umuntu ava mu gihugu yahunze akagera mu gihugu barangiza bakamusangayo bakamwicira mu gihugu yahungiyemo. Turasaba kandi dushimitse cyane ubutungane bw'igihugu ca Uganda n'abandi bose bafise mu nshingano ivyo kurinda impunzi ko bokora amatohoza yimbitse kugira ngo bimenyekane abishe Alexis Nimubona n'abishe abandi barundi 11 babashimbere ubutungane bashengezwe bahanwe n'amategeko. Kandi muri CBDHVK turasaba ubuyobozi bwa HCR bwo bufise impunzi mu nshingano zabwo ko bwokora ibishoboka byose kugira ngo ubwicanyi bw'abarundi buhagarare. Kandi turongera no gusaba abarundi bene wacu bari mu gihugu ca Uganda ko boguma gufatana mu nda kandi ko boguma gushigikirana muri ibibazo bidasanzwe bari kunyuramo.